Umuntu TV tubitayeho. Ni umunezero ntangere hano mu ruganda rw'Umuntu TV, aho tugiye kongera kwigira hamwe igiti c'ubugingo. Ni mu rukurikirane rw'ikiganiro ibiti bibiri vyatewe muri Edeni, aho tugiye kurushirizaho kuraba neza ico giti ni giti bwoko ki. Je mwumva ni Rukundo turi kuganira, ni ikiganiro ngiye kubashikiriza mwateguriwe na mwene data mwene so Bucumi Isaka. Ndabahaye ikaze cyane kugira ngo dusangire hamwe ivyanditswe muri Bibiliya. Reka tubahe kaze kandi ku cigwa cacu ibiti bibiri vyatewe muri Edeni. Ubu tukaba tugeze ku mugwi ugira kabiri w'ico cigwa. Ibiti bibiri vyatewe muri Edeni, tugeze ku muce canke ku mugwi ugira kabiri wo ku cigwa c'igiti c'ubugingo, kuko turacari ku giti c'ubugingo. Rero twarahejeje kumenya ico giti c'ubugingo ninde. Nuwo uno munsi batazira mu Kigiriki ngo ni Yesu, bakamutazira mu Kirundi Emanueli, mu Giheburayo akaba yitwa izina atari itazirano, yitwa Aimanuahaya. Aimanuahaya niryo mu Giheburayo ariryo baciye abarundi bahinyanyura ngo ni Emanueli. Emanueli. Ibi ndabizanye kubera giti c'ubugingo atashoboye kuba yitwa Yesu nkuko Abagiriki bagiye kumwita, kandi koko ntiyigeze avukira mu Bagiriki, nta naho basana n'Abagiriki, mugabo Abagiriki baza kumwita iryo zina. Ariko iyo yari mu gihugu ca Yeshuruni hariya muri Edeni, hariho Yerusalemu, hariho hariya Yudaya, hakongera hakaba Isiyoni. Nta Kigiriki bavugayo hariya, nta Kigiriki bavuga ururimi bita Igiheburayo. Rero nkuko ariho yabonetse kandi ariho aba, ategerezwa kwitwa mu izina ry'Igiheburayo ni Aimanuahaya. Hanyuma abandi bagomba kumuhinyanyura ni Emanueli, mugabo reka izina rigume uko riba rimeze kuko niyo mategeko y'izina. Kubw'ivyo rero nkuko twahejeje kuvyiga, igiti c'ubugingo cyatewe muri Edeni bivanye n'imirongo yaduhaye connection, ni kuvuga urukwirikirane. Itanguriro 2:9, Zaburi 1:3, ibyahishuriwe Yohana 2:2. Iyo mirongo yaduhaye kumenya ninde, kuko mu itanguriro ni igiti c'ubugingo, mu iherezo ibyahishuriwe Yohana 2:2 kuri 1 gushika 2 ni iherezo, ni kuvuga ni impera y'igitabo, naho haboneka ico giti c'ubugingo, no kuvuga itanguriro hamwe n'iherezo yerekanye ico giti c'ubugingo ni igiti bwoko ki. Tuca tubona ico bita stepping stone canke ico guhagarara ko hagati, Zaburi 1:3, kuvuge itanguriro, Zaburi n'ivyahishuriwe, aho twabonye ico giti. Hanyuma kikivuga yuko ico giti ari Aimanuahaya, umucunguzi w'aba Yeshuruni. Kubw'ivyo
igiti c'ubugingo kingana umucunguzi w'abayeshuruni yitwa Aymanuwahaya. Rero aha hejuru nanditse nti ubuvugishwa bw'igiti c'ubugingo kwihishura kive canke ave mu giti bamubone ari umuntu. Ubuvugishwa canke ubuhanuzi bw'igiti c'ubugingo kwihishura kive mu giti canke ave mu giti, ntasubire kwitirirwa umugani igiti, ahubwo bamubone ari umuntu. Kuko kijya giti nticari igiti buti c'ubugingo, ahubwo yari umuntu. Ubuvugishwa rero ni hano gusubira mu Byagezwe 18:15 avuga ngo Uhoraho Ahaya wawe azobahagurukiriza umuhanuzi, umuvugishwa ameze nkanje, akomotse hagati muri mwebwe, muri bene wanyu, uwo aze abe ari we mujyako. Ntibavuze ngo abe ari we muzojyako, havuze ngo uwo aze abe ari we muzokumvira. Ariko ngaha nizere yuko biriko biragenda bisobanukirwa yuko Uhoraho agomba guhagurutsa umuvugishwa akomotse hagati muri bo. Uwo muvugishwa rero aze abe ari we bazokumvira. Bishobotse ufata iryo ijambo aba ari we bazokumvira, wahasubirize ijambo abe ari we bazojyako. Amajambo muyasome muhereye ku mirongo ya 10 gusubira mu Byagezwe 18 kuri 10 kubandanya, mushobora gutahura neza. Gusubira mu Byagezwe aho muza kubona handitse ivuga, ni ivugururwa mu Kinyarwanda, bisobanura mu Kirundi gusubira mu Byagezwe. Gusubira mu Byagezwe 18:18 Uhoraho azobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkawe, akomotse muri bene wabo, abo n'abayeshuruni, azoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, aje abwira ibyo azohore avuga ibyo ndamutegetse byose. Yuko Uhoraho agomba kuzana igiti hagati yabo kivuye muri bo, cy'ubwoko bwabo, yuko ico giti kizohora cyama ibivuye ku Uhoraho. Hama rero bazohore yuko kizohora gikora ibyo gikuye kuri data, ibyo azokumva kuri se nivyo azokora, nta bindi bintu azokora bitandukanye. Iri jambo muze murifate kandi hasubiremwo. Gusubira mu Byagezwe 18:18 nzobahagurukiriza umuvugishwa ameze nkawe, akomotse muri bene wabo, nshire amajambo yanje mu kanwa kiwe, azohora avuga ibyo ndamutegetse byose. Iri jambo tuzoricako mu gihe tuzokwiga igiti cyama ibibi n'ibyiza. Byagenze gute kugira ngo kibe igiti cyama ibibi n'ibyiza? Kuko uwewe yumvira se icyari cyo cyose
akoze icyo ari cyo cyose avuze ntacisha hirya ntacisha hino, ngo ibyo azoba amutegetse nibyo azogira gute, nibyo azohora akora. Ubu rero niwe duhejeje gusoma kuri 15 gusubira mu Byagezwe 18:15 yuko uwo muhanuzi wo mvugishwa azova hagati muri bo, muri bene wabo, kandi aze abariwe bazogira gute, bazokumvira. Bazomwumvira kubera iki? Kubera azohora avuga ibyo ategetswe n'Uhoraho. Kuri 19 gusubira mu Byagezwe 18:19, kandi utazokumvira amajambo yanje, uwo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Utazokwirikiza ivy'uwo muhanuzi arungitswe, Uhoraho azobimuhora. Utazojya kw'icyo giti Uhoraho yitereye aho, Uhoraho azobimuhora. Aha hejuru nanditse nti igikorwa cy'icyo giti cy'ubugingo ari cyo mucunguzi yitwa Ayman-Wahaya. Igikorwa cy'icyo giti cy'ubugingo ari cyo mucunguzi, izina ryiwe ni Ayman-Wahaya. Ni Ayman-Wahaya, Bibiliya y'Ikirundi ivuga Emmanuel. Niryo zina ry'ukuri rikwiye gukoreshwa no mu isezerano rishasha, kuko niko Uhoraho yari yavuze ko ritegerezwa kuzokwitwa Ayman-Wahaya, ari ryo mu Kirundi baca bavuga ngo ni Emmanuel. Rero ibyavugishijwe bikeneye gushika, nubwo umumarayika yaciye aza kubihindura mu isezerano rishasha, ariko ntawe uzi ko ari umumarayika, bishike ko ari ka gatoki k'abanditsi. Nanone umumarayika, kuko bavuga igiheburayo, n'umumarayika ategerezwa kuvuga igiheburayo. Uwo muntu yabonetse mu baheburayo nk'uko tubisomya hejuru yuko hariya mu gusubira mu Byagezwe 18 ko ategerezwa kuva hagati y'abaheburayo, ya bene se, akaba umwe muri bene se. Ibyo na Paulo yarabivuze mu Baroma 8 mu mirongo ya 28 uhaye uheraheza ako gace, yuko ategerezwa kuva muri bene se. Rero ategerezwa kuvuga ururimi rwa bene se, ategerezwa kwitwa izina riri mu rwo rurimi rwa bene se, atari ururimi rw'Ikigiriki canke urundi rurimi bashatse kwishyiriramo. Ntaho umumarayika yoje avuga ko yitwa Yesu, kuko Yesu ni Kigiriki. Yategerezwa kuvuga nk'uko Uhoraho yari yarabihanuye muri Yesaya ko uwo mwana azokwitwa Ayman-Wahaya, canke muvuge Emmanuel, nta kibazo. Kubw'ibyo nanditse nti igikorwa cy'icyo giti cy'ubugingo ari cyo mucunguzi, izina ryiwe yitwa Ayman-Wahaya. Tuba tugomba kwiga rero aba ubugingo gute, kuko Yohana rimwe kuri kade yavuze ngo ubugingo, nguwo niwe bugingo, kandi ngo ubugingo bwiwe nibwo buba umucyo w'amahanga. Ubwo bugingo buri muri we buba umucyo w'amahanga. Rero tugomba kuraba icyo gikorwa ciwe gituma haba ubugingo. Ubwo bugingo nabwo ari wo mucyo w'amahanga. Munkwirikirane muzoba mukoze. Murakoze kunkwirikirana.
Tukaba rero tugomba dusigure ino mirongo aba igiti cy'ubugingo mu buryo buki, aba ubugingo mu buryo buki. Rero tugomba kongera kandi gushimangira twerekane ubwo bugingo buri muri ico giti, igiti kiri hagati mu isi, kiri hagati mu itongo, kiri imbere y'intebe y'Uhoraho, imbere y'intebe y'Uhoraho. Biri mu byahishuriwe Yohana yuko imbere y'intebe y'Uhoraho ariho ico giti cy'ubugingo cibereye cyama inshuro 12 cyo kuvura, gifise amababi yo kuvura amahanga. Yohana nawagize ubwo bugingo nubwo kubera umucyo amahanga. Umva aya majambo agumagaruka ni nka uniforme, nico kuvura amahanga ibibabi byacu. Yohana nawe ati ubwo bugingo nubwo kuvura, ubwo bugingo nubwo kuba umucyo ku mahanga. Amahanga aragaruka. Ubw'ivyo iyo nkuru ni y'ukuri uko tuba turiko tuyivuga, kuko amajambo agenda ameze cyo kimwe, agenda yisigura. Rero kugira ngo dushimangire mu kwerekana ubwo bugingo kuri umugwi B w'iki giti cy'ubugingo, nuko dushoboye kwisunga Petero wa mbere 3:22 na Yohana 1:18. Muga Petero wa mbere 3:22 havuga ngo ari iburyo bwa Ahaya. Kwa mbuvuge ndiho nta kibazo, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafise ubutware hamwe n'imbaraga. Ari iburyo bw'Uhoraho kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafise ubutware hamwe n'ubushobozi. Mu Cyongereza Immanuel is gone into heaven and is on the right hand of a higher. Angels and authorities and powers being made subject unto him. Cyongereza niho babivuze neza yuko amaze kuduzwa mu ijuru, yagiyeyo yamaze guhabwa ububasha, yicaye mu kuboko k'Uhoraho, ahabwa gutwara abamarayika, ahabwa gutwara ubutware, authorities, ubutware, hanyuma ahabwa ubushobozi, kuba ari hejuru y'ubushobozi. Ibyo byose bikaba munsi y'ubutegetsi bwiwe. Ubugingo none buri hehe hano muri aya majambo? Ntihavuzemo ubugingo. Ubugingo buri hano ni jambo ubutware, gutegeka buri kintu cyose. Mwibuke Yohana 1:1 havuze yuko nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, byose byaremwe nawe. Umucunguzi Uhoraho yamubwira ati
kora kino kora kino. Rero yamuhaye ububasha bwose bwo gutegeka abamarayika, bwo gutegeka ubutegetsi, authorities, gutegeka authorities aribwo butware, gutegeka ububasha bwose. Bavuze hano ububasha burimwo ibintu byinshi cyane. Ububasha nibwo burimwo ibitangaza byose, birimwo ya tekinoloji bamye batubwira ati none bariya ko aribo bafise tekinoloji, bafise ubwenge n'ibindi. Iyi powers ni mu buhinga bwose, gukora ibintu, kugira gute, kwirukana abadayimoni, kugira gute, ibimenyetso n'ibitangaza byose biri mw'iri jambo powers. Rero yahawe ubunye n'ubugingo kubitegeka byose. All are subject, being made subject unto him. Byose byahawe, byose yabihawe kubitegeka. Jambo ubutegetsi, mwibuke hariya gusubira mu Byagezwe 18 kuri 18 yuko akora ivyo data amutegetse. Data rero yaramutegetse, niwe yamuhaye ubwo butegetsi bwose, abatware kubaganza, abamarayika kubaganza, ubushobozi bwose, powers byose kubiganza, kugira ngo bibe munsi y'ukuboko kwiwe. Kubw'ibyo ubugingo aho buri ni he? Ijambo ubutegetsi, guhabwa buri kintu cyose ngo agitegeke, nico azokora kwa ya mashami 12, kwa bya byamwa byiwe 12. Ubwo bugingo uhora habushize muri uwu muzabibu, muri iyi erayo, muri iki giti niho abgisize, yuko buri muntu wese akeneye kujya kw'iki giti, yuko buri muntu akenera kumvira uwo muvugishwa arungitswe n'Uhoraho. Utazomwumvira azogira gute? Ngo Uhoraho azobimuhora. Twabibonye gusubira mu Byagezwe 18 ku mirongo sinibuka neza, ngira ni 18, muze kuhasoma. Utazomwumvira yuko azobimuhora. Rero ubugingo busizwe muri uwo, utazomwumvira niko bizogenda. Utazomwumvira kubera ni wahawe ubutegetsi bwose, ubugingo bwose buri muri uwo mugabo yitiriwe giti cyo muri Edeni. Uwo mucunguzi ariwe giti cy'ubugingo cyatewe hagati mu itongo ryo muri Edeni, kugira ngo kibere ubugingo abantu, kibe ubugingo. Ubwo bugingo ari wo muco w'amahanga, kugira ngo abantu bose bazokumvire uwo muhanuzi. Yavuzwe mu gusubira mu Byagezwe 18, 15 na 18. Ubwo bugingo kugira baburonke bubabere umuco. Ubwo bugingo ari bwo bwitwa ubutegetsi.
ubutegetsi duhejeje kubibona ngaha hejuru, niwe yahawe gutwara abamarayika, gutwara ubutware, kubategeka, gutwara hariho gutwara n'abafise ubutware, hamwe no gutwara n'imbaraga, ubushobozi, ububasha, kubitwara byose. Ayo majambo arimwo ibintu byinshi cyane tutoshobora kuronka umwanya wo kubidondagura. Rero ubwo bugingo ni ubutegetsi. Tube turatera morale gatoyi. Isi turiko yononywe n'abantu bitwa abategetsi. Ubutegetsi nibwo bwononye ibintu. Akarorero nk'iyo Afrika y'iwacu ariyo Bibiliya ishingira intahe ko ariyo yitwa Eden. Ubutunzi buhari, ukuntu hameze, arico gihugu mbere Bibiliya ikunze kwita yuko ari gihugu juru canke igihugu gikundwa, ari naco gituma abantu bagikunda ku bwinshi baciba. Birinze bishoboka abategetsi bakaba umuntu umwe, bamwe birigo baravuga ko bazoguruka baja mw'ijuru, ahubwo bona rogota bakavuga ati iryo juru ntirikabeho iryo juru. Ndabatera inkuru. Abatware benshi ngaho amahera yose ava muri ibyo bihugu bayikoraniriza ko, ugasanga umutware afashe ivyoriye province nka 10 bakabaho bafise amazi meza, bafise ibifungurwa bikwiye, amashure, eka ibintu bikomeye. Akarorero nk'umuntu yotanga kuri Gaddafi, uwo amahanga aherutse kuniga muri Libya. Bari bafise ubushobozi bwo kwiyumvira ibindi bihugu ngo kubera iki bibayeho uko oye, kubera iki bama mu ntambara. N'urongoye baca bamuha inzu, bakamurihira buri kintu cyose. Ugombye kurima baca bamuhereza amatracteur yo kurima ku buntu, bakamuhereza n'amahera kugira ngo akore ikirimo. Bari babayeho kuri Gaddafi, babayeho nko mwijuru abantu, ubutware bwiza. Byagiye kuvaho bamunihuye abansi bisi. Kandi karorero wahawe kwirikirana amakuru iyo kuntu abakuru b'ibihugu banyegeza, aho mba niko nuririra kwa ya nkuru narimvuze nti ugasanga umuntu umwe afashe ivyogirira neza province 10 abyihereje ko wenyene. Ibyo rero uko babikora amahera kugira ngo ntibaze babahinyure ko bayanyonoye, bivye igihugu, bacishe nabi. Usanga umuntu atwaye imyaka nenda rudi, amahera ntibari buyubakishe mu gihugu, ntibari bakore amashira hamwe mu gihugu. Ico bakora baca bayayora yose mwibanga, ukumva ngo bafashe ingendo
bakaca bayatwara mu bihugu by'amahanga bakagenda kuyabitsayo. Kenshi ugasanga bubatseyo imiturirwa akabuza abanyarwanda myinshi barinze bayubaka mu gihugu cyabo byo bikomeye, aho business zose bagazitwara mu ibyo bihugu mwibanga rikomeye cyane gose. Uwo rero gana umuntu umwe abo bakorana mu kwiba igihugu nabo nyene amahera usanga bayigira uko kunyegeza kugira bazimanganye abanyagihugu canke leta zizoba zisubiyeho ntizibanyaga ayo mahera, cyagenda kuyabika iyo mu bihugu bidafitiye neza igihugu cyabo. Aho rero ibyo baba bakoze biba ari bike kubyo ibyo bihugu bibabikeye amahera biba byatwaye, kaba ari nk'akarobo ibyo bihugu byatwaye nk'igihugu cyose, ibyo ubutunzi bw'igihugu cyose. Niko ibihugu byacu aho mubona inzara, mubona inyota, mubona iki intambara n'ibindi, n'ubutware bubi. Ubutware bwiza buzana ubugingo mu bantu. Uhereye hejuru bavuze ati tugomba dusabikanye, habeho abantu babe ku rugero kanaka nubwo bo basumbasumbana, mugabo dusabikanye mw'ico gihugu cyacu. Ngaho wosanga ninjya baziterana canke ibindi byose, mbere imisi yose baririmba bavuga bati abazogenda mu kirere nibagende, twebwe nibadusige hano. Rero ubugingo barabwanse kuko ntibemera, nta ubutegetsi noneho buri mu maboko y'umwansi. Buri Yobu 9:24 isi hawe abanyakibi, ubutegetsi buri mu banyakibi. Cyo gituma rero bica bimera nabi muri ubwo buryo. Noneho rero ngubwo butegetsi, ubwo bugingo buhawe umucunguzi kugira ngo aganze powers, authorities, angels, byose bibe mu kuboko kwiwe. Uko kubitegeka nibwo bugingo, ko azotegeka bivuye hejuru, ni kuvuga bivuye ku Uhoraho, kuko Uhoraho ariwe, gusubira mu byagizwe ya 18:18 yuko azokorera ku itegeko ryiwe. Hanyuma rero akaganza ategetse bya bihumbi 144, hama ibyo bihumbi 144 nibyo bishikira abantu mu bwami n'ubuherezi, bikaca rero bibera ubugingo. Bwa bugingo bukabubaye umucyo w'ayo mahanga. Nibyo Bibiliya ibiri kiravuga, sikindi giti icyari ngo nibindi. Bibiliya ntigoye mu gihe uri umuheburayo, niko bimeze. Mu guheraheza iby'iki giti cy'ubugingo cyatewe hagati mu isi, hagati muri Edeni, nagomba mperahereze ku nkuru nanditse ngaha hejuru. Kubera iki yahawe ubwo butegetsi bwose? Inde Ayman Wahaya, kubera iki yahawe ubwo butegetsi bwose? Byagenze gute? Kubera iki yahawe ubwo butegetsi bwose? Yabuhawe ari uko
hariho uwundi muntu yari ameze nkawe. Nico kindi giti tugomba kwiga. Reka mere nk'uwo bicako gato, bizoduha kugenda kwiga igiti cyama ibibi n'ibyiza cyatewe muri Edeni. Twamaze kubicako gatoya. Satani, tuzobigisha Satani tubereke nawe ukuntu yarari. Iri zina Aymanuwahaya ntirihawe ubu wenyene gusa, ubu giti cy'ubugingo, na Satani niryo zina yari yarahawe ataritwa Satani muri Edeni ya mbere, kubera iyi Edeni turimo twayita Edeni ya kabiri. Ni Edeni imwe mugabo Edeni ya mbere yari iganjwe n'umugabo yitwa Aymanuwahaya. Muri ico gihe mugabo mu nyuma agararije aca ahabwa izina Satani. Mbere n'iryo Satani umenga nimba ntibagiye ni mu Kigiriki, sinibuka neza. Satani mu Kirundi twavuga yuko ari umwansi canke umugwanizi canke upinga uhoraho. Navuze hejuru nti dutere morale. Ni morale mugabo ibiriho byanditswe, ibyo ntashoboye kubahera imirongo muri aka kanya nzoyibaha kubyo nzoba ndiko ndavuga. Muri ico gihe cha Edeni twakwita ya mbere, Satani we mucunguzi w'iyo si yitwa Edeni ya mbere amaze kunanigwa igikorwa yahawe, akaza kugarariza uhoraho. Byatumye ahabwa iryo zina, akugwa ko Aymanuwahaya, akugwa ko kuba uwatoranijwe, aza kwitwa Satani. Mwibuke izina niryo muntu yagiswe bivanye n'igikorwa ciwe yakoze, morale yahiri ni hehe? Morale muga tuzobahera imirongo mu gihe tuzoba twize igiti cyama ibibi n'ivyiza. Morale nuko ijambo mutari bwumve benshi. Nta muntu numwe uhoraho uhereye kera yigeze arema asa ukundi. Uhoraho yaremye umuntu umwe. Mvuze umuntu umwe mba mvuze umuntu yirabura. Nta yandi mahanga uhoraho yari yaremye. Bose abo uhoraho yaremye bari abantu birabura gusa. Ayandi mahanga mubona uno munsi atari urukoba rwirabura, n'amahanga ya kera muri iki gihe cy'uwo mucunguzi w'iyo si ya kera, Edeni ya kera. Ugomba kubisoma neza, ubisome Ezekiel 2:8 hera kuri 11 usoma uhamare. Tuzosubiramo kwasigura, turafise ikigwa cyabyo gitunganijwe kiri kuri YouTube, ibyo aribyo byose. Rero iyo si yari igizwe n'abo bantu bafise urukoba rusa ukundi rutirabura. Bagiye gusa uko basa, uko mubabona uno munsi, abantu batirabura, ari uko bazimijwe na Satani.
Satani akavuma isi yose, abantu bose, nako uhoraho akavuma isi yose ayihoye ukuzimizwa kwa Satani, ndetse na Satani akamuvuma. Abantu bose b'ico gihe, aya mahanga yandi yose mubona, bose barirabura, nta numwe yitwa umwarabu, yitwa umuzungu, yitwa umushinwa, yitwa umujapani, yitwa umuhindi, yitwa iki. Bose barirabura. Mugabo muri ico gihe Satani ananiranywe n'uhoraho, bose bakaba bazimiye kubwo kuzimizwa n'uwo mugarariji yagararije, yitwa umucunguzi, yitwa Aymanuha. Niwe yari yarahawe ivyo bikorwa byose, kuganza abamarayika, kuganza ubutegetsi, kuganza ububasha, ubushobozi. Ububasha navuze ni bwa buhinga, bwa bw'ibimenyetso, ibitangaza. Ari naco gituma mubona na Satani abikora ivyo, suko yoba atarabizi, nuko yari yarabihawe kubikora. Rero arazi ibimenyetso, arazi ibitangaza, arazi ubuhinga, byose byarabizi, kuko nico yari cyo ubwa mbere. Mwe murasoma Ezekiyeli 2:8, murashobora kandi no gusoma Yeremiya 4 muhereye kuri 17 kubandanya. Abo bavugishwa berekana ibyabaye imbere y'isi ya Adamu. Mwumvise gukorogwa kwa Satani, gukorogwa. So gukorogwa twamatwa babwiye hano, so gukorogwa amanantugwa, akorogwa kugwariya mu kirera ika. Iyo Ezekiyeli 2:8 yerekana ko Satani atari yitwa Satani, cyo gihe yitwa uwatoranijwe, uwo twokwita Mesiya, uwasizwe. Uwasizwe byose murabibona mu ico gitabo, yari uwasizwe. Rero yari yarahawe ibyo bikorwa byose. Ibi mwumvise umucunguzi yahawe, byose yari yarabihawe. Ganza abamarayika, ganza ubutegetsi, ganza ubushobozi bwose, ububasha bwose, byose byari mu maboko kwa Satani, ataritwa Satani, acitwa uwasizwe. Yaragize ingorane zo kwishira hejuru. Mw'icyo gitabo nyene kirabereka ico bapfuye n'uhoraho. Ezekiyeli 2:8 hera kuri 11. Hora harika ahishura byagenze gute. N'uhoraho wenyene arika abisigura aho mw'icyo gitabo, arabisigura kabivuga ukuntu byagenze. Ico bapfuye kwishira hejuru, kwa kuba umucunguzi w'icyo gihe, ahubwo yababwira ko ari warema, ari wagira gutari wari uhoraho, ari we buri kintu cyose, ko ari wagikora na burya, ari we yari yarahawe ubwo butegetsi bwose yari yarabuhawe. Abantu rero bose arabazimiza bose. Aho umucunguzi avuga yuko ati jewe data yantumye uko, data, Satani wewe siko yabikora. Yavuga ati ni jewe udakoze ibi ndamwereka.
Mwiyo si uhaye usoma ico gitabo cha Ezekiyeli kirakwereka kudandaza ibidandazwa, kugunga byose, ibyo byose birimwo kuntu yagunga. Mwibuke n'isi uno munsi Yobu 9:24 isi hawa abanyakibi, nuko bizohava biba birebire kubavyumvise ubwa mbere. Twarerekanye abantu ba kera bagarutse gute inyuma y'umwuzure, byagenze gute kugira ngo bagaruke babeho. Twaratanze imirongo myinshi yerekana abantu kuntu bagaruka, kuntu bagarutse. Turatanga uburorero bwinshi kuri Yohana Umubatizi, kuntu yagarutse ari Eliya, ibintu nk'ibyo. Mu burorero twagiye dutanga, twaratanze ibyanditswe bagarutse gute. Satani ahiga ngo nzogaruka kubaka naho wasambuye. Igihe agwanye nawe, isi yarononekaye ndimwa, ibyari byubatse birasambagurika, imijyi iratobagurika, yabaye intambara nyene ikomeye hambaye. Amaze kumukorora, kumukurako bwa bubasha bwa butegetsi, amaze kubumukurako, Satani abigira iyo ndoyondo. Muri ico gihe abantu rero baragarutse. Satani avuze ngo nzogaruka kubaka aho wasanganguye, aho wagize amatongo, nzogaruka. Igisomwa kiri muri Maraki 1 uhereye kuri 2 gushika kuri 5 ushobora kubona arahira yuko akenera kugaruka. Yaragarutse, uhora haravuga ngo ndakwanka. Aho rero uhora habivuze ngo aramwanka n'uruyoya, ntiruramenye icyiza ntibiramenye ikibi. Ibyo biri mu gitabo cy'Abaromani. Pawulo abivuga ngo Esawu ngo ataramenye ikibi, mbere akiri no munda, ngo uhora haravuga ngo amubwira ngo aramwanka. Ibyo byose byarefise icyo bivuga ko yanse ubwami bwa Esawu. Ariko Esawu aravuga ngo nzogaruka aho wasanganguye, nongere nubake. Kandi avuze rero ngo azogaruka, mu Kirundi bavuga ngo ntiyahize uwo kunya. Niko ababyeyi bacu bakunze kuncira umugani ngo simpiga uwo kunya. Kuvuga ibyo avuze ategerezwa kubishira mu ngiro. Rero icyo gihe Satani arabikora, arabishira mu ngiro. Aragarutse aciye mu ruvyaro rwa Nowa, agarutse ku isi kubaka nk'uko yahize ngo naho umbomoreye ubwami nzogaruka nubake. Ibyo byose biri muri Bibiliya, ibyo batashobora kubasigurira akenshi abishinga idini. Rero byarashyitse baragaruka. Hagarutse bande? Hagarutse abo Uhoraho yavumye. Ko harawe yavuze ngo Satani ngure ikivume. Iyo uri kukurikirana ibya Esawu n'urubyaro rwiwe, nta kigongwe kibaho, bihane. Noneho hari n'ivyanditswe nyene bivuga ngo yarihanye ngo uhora haranga, yihanarira. Byose biri ngaha muri Bibiliya. Uhora aranka yabandanije ambwira ngo ndakwanka. Mwe kwankwa n'Uhoraho biragoye, jambo ni rinini. Muri Bibiliya yose nta na hamwe afise agahengwe. Kubera iki atana hamwe? Kuko ubwami bwiwe bwaranswe.
ubwami bwiwe bwarananiwe. Niwe yari yarahawe kuganza abamarayika, kuganza abami, kuganza n'ububasha bwose. Mugabo acaza kwiyita uhoraho kandi ari uwaremwa. Bituma rero Uhoraho ashavuraze, ikiremwa ndemye nicyo kije kunkora mu gahanga, rero uno munsi ndakwanza, abimukurako. Uno munsi rero abagarutse, Uhoraho avuga yuko atabakunda, kiretse gusa ko hariho ubutumwa bukunze kuvuga ngo ubundi butumwa ariko ngo uwihanye wese nta ngorane, ariko hariho abo Uhoraho yavuze ngo ndabanka, kandi ntiyabivuze rimwe uhereye kandi mu gitabo cy'isezerano rya kera no muri rishasha hose. Rero barananiwe kandi barirabura bose, nta numwe yigeze aba asa ukundi, bose barirabura, bose bari bafise melanin, bose mugabo kubw'umuvumo cabagira irangi ritukura, maze haca habaho ayandi mahanga. Byanditswe bivuga yuko yagiye atandukanya amahanga kugira ngo baze batandukane n'ubwoko bw'Uhoraho, kugira ngo Uhoraho niyo yakora igikorwa ciwe icyo ari cyo cyose azomenye uwagikorera. Azi byose mugabo ntagomba ko yoshobora kwihenda. Rero mubandanye muba kumwe natwe, tuzokwiga byose tuvyigire hano, tubereke niyo mirongo mu bitabo, hari ibyo dufise bisanzwe canke n'ibindi zitwa Bibiliya, byose tuzogenda turabibereka. Rero hejuru nanditse kubera iki Ayman Wahaya yahawe ubwo bubasha bwose, yahawe kuba igiti cy'ubugingo kugira ngo abari wategeka, abari wagira ubutegetsi. Dusubiye inyuma gatoyi aho muri Ezekiel ngo yakoresha ubugunge gusa uwo mugabo Satani, ubugunge. Rero ubugunge aribwo uno munsi isi hawe abanyakibi, Yobu 9:24, n'ubugunge gusa mwisi. Nico gituma abantu barira bicwa n'inzara niki, ubugunge. Isi ugasanga ifashwe na kimwe cya gatatu. Ico kimwe cya gatatu nico gifise ubutunzi bwose. Ico kimwe cya gatatu kibishatse ati uwo ari we wese aronka ubugingo, uwo ari we wese aronka ubuzima, uwo ari we wese abeho neza, uwo ari we wese ntagware, uwo ari we wese bimeruko yitabwe, uwo ari we wese, kuko isi ndimwa itunze buri kintu cyose. Imiti ya sida usanga ihari mugabo ntibayitange, usanga mbere n'izo sida nkuko mukunze kuvyumva ni fondano izo ngwara zose. Hari ahantu muri Yesaya avuga yuko ngo rero umutamu umwe yigeze kumbaza ibibazo, ndamwereka muri Yesaya yuko ngo muri ico gihugu niyo cyakugwamwe abantu batakijejwe kukibamwo, ngo nta n'ingwara izosubira kuhaba. Kubera ikatangwara kuko nibo bateye ingwara, nibo bazizana, nibo bazifonda, nibo bazikora.
nibo kubera iki? Kubera isi yabo yaranzwe, nibo bari bafise ubutegetsi, mugabo ubugunge bakoresha gucumura kuhoraho byatumye abanka. Ko gutuma abanka rero ni byo byatumye twebwe abo kwa Adamu uno munsi abirabure tubaho, kuko urwo rundi rubyaro rwose rwo kwa Satani rwari rwanzwe, rwari ruvuyeho. Horahagize isi ndimwa naremye ntishobora kuguma uku, reka censhiraho umugabo yitwa Adamu kugira ngo azane urundi ruvyaro rushasha, arigo wewe nanje twebwe abirabura tuvako. Adamu arabayeho, mugabo wa mugarariji yongeye kandi amwatse ibyo Adamu yahawe. Ibyo byose bidushobokeye tuzobishikako, mugabo aho nariko nababwira ati twebwe kugira ngo dushobore kubaho twabayeho ari uko uwo mugabo ananiwe n'abiwe bose bakananirwa. Ora acara dushiraho rero twebwe tugirirwa ishari, inzigo, ikeba, ugwanko, kubera turi ba butoyi. Mu nda ya Yakobo harimwo bukuru na butoyi. Ibyo byose ni migani, ibyo biba bisigura ibindi. Bukuru nabo kuko yavutse atukura, niwe yaragarutse ngo nzogaruka, aho hasanga ngo nongere nubake, uno munsi barubatse. Butoyi avuka ameze nk'uko abiwabo bari, twebwe rero twitwa ba butoyi. Hari naco gituma dusanga ba bukuru bavuga ati isi ndimwa imaze imyaka mamiliyare. Uko nukuri uzobapinga azoba nyene sinzi uko umuntu yabivuga, sinkacumure. Isi ndimwa ntimaze iyo myaka 6,000 gusa. Koko ba bukuru barazi ibihe isi mari ni imyaka myinshi cyane gose, myinshi. Muga mu myaka 6 twebwe abo kwa Adamu tubaho, niho twaciye dushigwaho. Rero ba bukuru ishari ryose mubona, rwanko, inzigo, ikeba, riri kuri twebwe rivuye kuri ba bukuru, nuko turi abaje mu nyuma, tukaba ari twebwe duhabwa ibyo ba bukuru bari bafise. Barabyatswe, bazwe ubutegetsi, bazwe ububasha, bazwe buri kintu cyose gihawe butoyi, niwagihawe. Ubukuru rero nico gituma ununo munsi aguma agushavurira, akakwita inguge, akakwita inkende, akakwita kutari intunzeye, kutari umuntu, nishavu yuko yatswe kandi atarindi sezerano, kandi atakigongwe, bivuye kuri Mesiya wabo. Yari yahawe byose, mugabo akavyonona, bigatuma bagira ko bose, kuko niwe yarafise ububasha, koresheje ibitangaza byiwe n'ububasha bwiwe kukuzimiza. Nuno munsi umucunguzi Ayimanu wahaya, kijya gihe Satana mugerageza byo munaniye agatsindwa ngo agomba amuhisi, kuko yamubwiragiza ubwami bwose
ubutegetsi byose ndabiguha biri mu maboko yanje igihe umucunguzi ageragezwa. Umucunguzi agize ibyo narabihawe, tugenda usome muri Petero wa mbere 3 usome ku murongo wa 22 nahawe ubasha bwo kuganza abamarayika, kuganza ubutware, kuganza ubushobozi bwose. None uza kubimpa kandi narabihawe. Genda Satani wewe ntibishoboka. Rero uno munsi biri mu maboko kwa Satani byagenze muri ubwo buryo bwo kubyaka Adamu. Mugabo tufise iryo sezerano yuko twebwe babutoyi dufata iryo sezerano ryatswe abari barifise. Ari nacyo gituma Danieli 7:17-18 ibyo bikoko ngo bizokwakwa ubwo bwami buherezwa bera, subundi buzoremwa, subundi bwaremwe, nubwari mu maboko ya Satani kera. Ubwami bw'ibyo bikoko, ibwami bisigura ubutegetsi, nibyo bisigura ubugingo. Kuko ubwo bwami buri mu maboko y'ibikoko, mu gico bikora nukugunga gusa nkuko byamye bigunga kera. Mugabo ubwo bwami, ubwo butegetsi, bubasha buhawe abera busumba byose, nibwo bugingo. Hama rero ngo ubwo bugingo babugumane ibihe bitazoshira. Nizere ko yitwa morale. Mugabo byose ibyo ndiko ndababwira nukuri, byose biri muri Bibiliya. Nuko rero ibyatumye umucunguzi ahabwa ubutware nuko Satani yananiwe gutwara ubwo butware, gutwara ubwo bugingo. None rero kuri ku mucunguzi hejuru nasizeho umurongo wa Yohana 1:18 ngo yama ari mu gituza cy'Uhoraho uhereye mbere na mbere, uhereye kera. Uwo mucunguzi niwe rero yaciye ahabwa kuba uwasizwe, uwo ni waturongoye. Icyo twonezererwa nuko ari we yacinze byose, mageragezwa yaciyemo yose arayanesha. Iteste yarimwo arayinesha. Igitsibo ciwe nuko ari guhabwa ubwo bugingo, kugira ngo twese rero tuce tumujya ko abagenewe ubugingo mwese kaze tusangire kuri iki giti cy'ubugingo. Iki giti cy'ubugingo kizoba gifise ivyamwa byiza, ubwami n'ubuherezi bwiza, atari ubwami bw'ubugunge. Ndakubwiza ukuri, nimba wahora wizera kuzoduga kuba mu kirere, ubwo bwami niyo bwaba hano, nkuko bivugwa ngo ubwami bwawe nibuze ngaha kw'isi. Nta muntu n'umwe azokwigera avuga ngo nzoduga hariya mu kirere. Ndaheraheje ikigwa c'igiti cy'ubugingo. Icyo dutoyemo niki? Ubugingo. Igiti cy'ubugingo ninde? Nuwamye yivuga yuko ngo niwe giti, kandi twamashami. Hanyuma intumwa zikavuga ngo niwe bugingo, kandi ubugingo bukaba umucyo mu mahanga. Uwo rero bugingo niwe ahawe ubwo butegetsi bwose
mu ijambo rimwe ubwo bugingo buri kw'ico giti mu ijambo rimwe ni ubutegetsi buva kuhoraho, kuko uhoraho niwe yateye ico giti c'ubugingo. Rero ico giti gikeneye kuba ubugingo ku bantu, gutanga ubutegetsi bwiza, gutanga serivisi zose zikenewe ku mwana w'umuntu, hanyuma ibere mwijuru nk'uko bitegekanijwe. Igiti muri Edeni n'umucunguzi, ubwo bugingo nabwo ni ubutegetsi. Mwese mugire igihe ciza. Yari mwene so Bucumi Isaka, nariko ndabayagira ivy'ijuru. Hanyuma rero kaze ku giti kigira kabiri cyama ibibi n'ivyiza, tugomba kuzociga uhereye ku ntango yacu gushika ku iherezo. Nubwo twakibacishirije ko gato, mugabo tuzobaha ivyanditswe kugira ngo tujyane mumenye ivyo biti uko ari bibiri, hama mumenye n'icyahe mukwiye kwamurako. Mugire igihe ciza. Shalom shalom. Urakoze cyane muvandimwe Bucumi Isaka, nanjye ndagushimiye, kandi nshimire na bene data hirya no hino aho muri. Kubamaze kudukurikira muhawe ikaze. Ubufise icyo avuga kuri iyi nyigisho tumuhaye ikaze kugira ngo atwandikire, tube twomuha umwanya kugira ngo nawe agire icyo abivuze ko. Murakoze, mugire amahoro iwanyu.